bakunzi b'amakuru aca ku rubuga rw'intara ya Gitega turabaramukije. Kivuga kivuga giti twese hamwe tugwiza umwimbu mu buryo burama umuntu wese aronke ico afungura, niho Uburundi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe imfungurwa. Ibirori nyamukuru vyo guhimbaza uwo munsi vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntara ya Gitega muri komine ya Mutaho zone Rwisabi ku mutumba Nyabisaka. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye atanguza umwaka wo gutera igice ca mbere cy'umwaka ibigori arico gatasi mu bigo c'akarorero c'ubushikiranga bworozi hamwe n'ibidukikije kiri ku mutumba wa Nyabisaka. Ico kigo kikaba gipima hegitari 25 ku buryo mpuzamakungu wa mutegurwa kwa 16 bitugutu uko umwaka utashe, ariko twebwe mu Burundi twahisemo uyu munsi kugira ngo tuhimbaze dutanguza umwaka w'irima, igice ca mbere c'irima arico gice c'agatasi. Uyu munsi rero twawutunganije ku kivugo kivuga kiti twese hamwe tugwize umwimbu mu buryo burama umuntu wese aronka ico afungura. Sinzokwigera ndeha kubivuga, ntituzokwigera tuvuga kazoza ku Burundi twiyobagije amagara y'abantu, ubumenyi mu rwaruka n'ibidukikije. Kandi nk'uko twabimenyesheje tugitangura amabanga yo kurongora iki gihugu cacu, leta mvyeyi ntizokwigera ihemuka itabonye mu Burundi umunwa wose uronka ico ufungura kandi umufuko wose ufise amahera yo kwikenura. Iryo niryo terambere mu gihugu. Ndabivuge ndabisubire, nta terambere rivugwa mu gihugu abantu bashonje, nta terambere rivugwa mu gihugu abantu barara ubusa, ntawovuga ngo hari amajambere mu gihugu hakiri abantu batagira aho barara, bagenda gusa banywa amazi mabi, bagwara ntibivuze. Nta n'uworota iterambere rirama atariko arigisha abana ngo babe abahinga bazohingura iyi si hamwe n'itunga kama Imana yaturemeye. Uno munsi rero dukoranijwe no kuzirikana umuti w'inzara, nawe ukaba atawundi atari ugufungura kandi neza. Kugira tugire amagara meza n'umutima mwiza, dutegereza gufungura neza, tukanywa amazi meza kandi tukagira uburaro bwiza. Nivyo leta mvyeyi, leta nkozi yiyemeje, ibigira ihangiro ry'amerekero y'abarundi. Muri leta mvyeyi twiyemeje twese gushira ingufu zidasanzwe mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo tugwize umwimbu w'ibifungurwa, hanyuma amagara y'abantu abe meza kandi turonke umusesekara udufasha kwikenura mu bindi tutihingurira. Gufungura nabi n'ubukene dutegereza guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, itituka ry'isi ndimwa n'ibinyabuzima bigenda birazimangana uko bukeye uko bwije. Ntitwabe duhanze amaso ijuru gusa, ariko tumenye ko iyo ijuru ribaye ribi canke ryiza hari aho tuba tubifisemo uruhara. Tubimenye kandi tubigendere. Basokuru barayamaze ngo abasangira bashonje ntawusigariza uwundi. Twese umwe wese ku ruhara rwiwe turwanye inzara, atawusigaye inyuma, atawusigaye areza amaboko. Ntihagire n'umwe twemerera ko adukwegera inzara kubera ubunebwe. Na kare basokuru bavuze bati ukuboko kumwe kuriyaga ariko ntikwimara uburyi. Mu gihe tworima turi bake abarya ari benshi ntacyo bizomara. Nico gituma twese ari kugira urunani. Ko twigira inama yo gukorera mu runani, leta, abarimyi n'abanyamitahe, turasavye inshuti n'abagenzi, amashirahamwe mpuzamakungu dufashanya mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ko ata n'umwe yosigara inyuma, ntihagire n'umwe
asubira kwitambana ngo agire ikivi ca wenyene. Mu Kirundi tuvuga tuti uwitambana wenyene aba ari umutovyi. Tuje hamwe twese rero tugire urunani, niho tuzoshika kwihangiro twiyemeje. Erega turi kumwe twese niho dushika kuri iryo hangiro kandi n'ingoga. Ubwa kane ko twavuze ko twese hamwe tugire urunani rwo kurwanya inzara, duhamagariye abaheruka guhunguka bose nabo nyene bashikire ku TV muri uyu mugambi. Ntibikumire ahubwo ni hano nibaje hamwe n'abandi mu makoperative no mu yandi mashirahamwe ari ku mitumbi wabo. Duhamagariye abajejwe uburimyi n'ubworozi kuva ku rwego rw'intara gushika ku mutumba, cyo kimwe n'abaserukira abandi mu ntwaro, kumva no gutahura uruhara rwabo mu kurwanya inzara, mu gufungura neza no kurwanya ubukene. Mutegerezwa kwikanura mube ko kimboneza gushika aho tubona ko umwenegihugu wese aronka ivyo afungura n'amahera yikenuza mu bindi akenera. Ibi tubibwiye cyane cyane abahinga b'indimo ku bitumba. Kuva ubu bamenye ko aribo tuzobaza ibitagenda neza mu burimyi ku bitumba bajejwe. Uzokwigira sindabibazwa nawe, nta kindi azoba arindiriye atari gusezererwa mu kazi. Muri leta nkozi umwe wese ategereza kwerekana ico yakoze. Twabe twibuka ko gufungura neza atari gufungura umwuga umwe mbere nka wa mudoyi wa Nkeshimana. No gufungura nyabundi bifungurwa bigizwe n'imigwi itatu y'ingaburo: intanganguvu, indemamubiri n'isanganyangaburo. Kandi ivyo bibe umwitwariko wa twese, cyane cyane abavyeyi, kugira ngo dukingire amagara y'ibibondo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yaronkeje amakoperative yavyiganijemo neza ubushimwe bugizwe n'inka ku borozi hamwe n'ibikoresho vy'uburimyi ku bakorera mu gisata cy'uburimyi.